habaye umugabo yitwa Ngoma yaserutse ku gikoko cy'igisizimwe n'urupfu rwabwira igisizimwe ku njewe nica abantu nije donc nije ngaba abantu bose rirabica canke se rukabareka ariko igisizimwe kigira urupfu kirubwira ati wanguha ni Imana niyo irema kandi kongera igakuraho umuntu iba yaremye canke se havuka igihombi hapfijana hagavuka igihombi uko niko igisizimwe cyabwiye urupfu rurabara gose niho rero Ngoma ya Sacega yabaserukako arababaza ati eske mwabagabo mu mufiki tahari abagabo ntihagwibara niho urupfu rwabwira Ngoma ya Sacega nti twe tuko dupfa yuko ndiko mbwira igisizimwe ko ari jewe ngaba abantu nshatse ndabica canke nkabareka igisizimwe naco kibwira Ngoma ya Sacega nti wanguha jewe namubwiye yuko Imana ariyo irema ikongera igakuraho umuntu tibisigure yuko hapfijana hakavuka igihombi Ngoma ya Sacega ababwira ati nimundindire gatoya ngende ibwami kubwira umwami hama nzogaruka ndabacira urubanza niho Ngoma ya Sacega yagenda kubwira umwami ati mwami jewe ndasavye umpe abashinga ntahe bamperekeza guca urubanza kugira ngo baze baraba ugwananiye TV. Ndabaramukije abakunzi ba ugwananiye TV aho muherereye hose ndababwira bwa keye canke mwiriwe bivanye naho muherereye murameze neza je ndameze neza murabibona ko meze neza cyane kuri microphone ni Mugisha Krista Benita aho ngiye kubayagira bimwe mu byaranze igihugu cyacu Burundi nk'imigani n'ibitito umugani nifuza kubaganiza uyu munsi sinzi ko hariho bamwe baba bamaze kumva canke baba baramaze kububwira abana babo ariko biba byiza biba ngombwa ko abana bacu baganiriza imigani abasogokuru bacu badusigiye canke abavyeyi bacu baba bagenda batubwira iki kiganiro rero kije kugira ngo kizokame twitwibutsa imigani n'ibitito abasogokuru bacu baza batubwira canke basizeho nk'imigani itwigisha iyi Ngoma ya Sacega rero uyu mugani canke bivana nuko ushaka kubita nimba ari igitito nimba ari umugani mugabo reka genda bite umugani numugani wigisha abagabo kuvuga ukuri kuca urubanza uko ruba rubereye uyu mugani rero nifuje ko nobagezaho ukuntu ijambo sentare ryaje mu gihugu canke ryaje mu Burundi habayeho umugabo yari yagiye mu rubanza atashe abana biwe baramubaza ati ese papa uvuye he canke se dawe uvuye he arababwira nti ntimuze muce ugwananiye ngoma abana biwe baramubaza ati eske uwo ngoma ninde yoba ari inde umuvyeyi nawe arababwira ati ntago mare bwumve ibijanye n'uwo ngoma toya arabicarika kugira ngo ababwire mu ncamake ivyo ngoma ivyari byo arababwira nti habaye umugabo yitwa Ngoma yaserutse ku gikoko cy'igisizimwe n'urupfu rwabwira igisizimwe ku njewe nica abantu nije donc nije ngaba abantu bose rirabica canke se rukabareka ariko igisizimwe kigira urupfu kirubwira ati wanguha ni Imana niyo irema kandi kongera igakuraho umuntu iba yaremye canke se havuka igihombi hapfijana hagavuka igihombi uko niko igisizimwe cyabwiye urupfu rurabara gose niho rero Ngoma ya Sacega yabaserukako arababaza ati eske mwabagabo mu mufiki tahari abagabo ntihagwibara niho urupfu rwabwira Ngoma ya Sacega nti twe tuko dupfa yuko ndiko mbwira igisizimwe ko ari jewe ngaba abantu nshatse ndabica canke nkabareka igisizimwe naco kibwira Ngoma ya Sacega nti wanguha jewe namubwiye yuko Imana ariyo irema ikongera igakuraho umuntu
tibisigure yuko hapfa ijana hakavuka igihumbi. Ngoma ya Sacega ababwira ati nimundindire gatoya ngende ibwami kubwira umwami hama nzogaruka ndabacira urubanza. Niho ngoma ya Sacega yagenda kubwira umwami ati mwami jewe ndasavye umpe abashinga ntahe bamperekeza guca urubanza kugira ngo bazoze baca imanza baravye uko jewe nabigendeje. Niho umwami yamubwira nti nta kibazo nzobaguhereza mugende muce ugo rubanza. Niho umunsi wagera ngoma ya Sacega naba bashinga ntahe baragenda yamuhaye intahe yamusabye intahe arayimuha naba bashinga ntahe niho bafata rero urugendo baragenda agiye guca ugo rubanza. Niho ngoma ya Sacega amaze gushika muri ca kibanza yasigamo urupfu na ca gisizi imwe arongera ababaza nti eske urupfu wewe ntiwavuze yuko ari wewe ushatse bica abantu canke ukabareka? Ti yego cane. Tisiko wavuze? Ti ego cyane niko navuze. Ti nawe wagisize imwe ntiwavuze yuko Imana ariyo irema ikongera igakuraho umuntu iba yaremye? Ti ego cyane niko navuze. Tisiko wavuze? Ti ego cyane niko navuze. Ngoma ya Sacega hageze guca urubanza aravuga nti ti warupfuwe uratsinzwe uragatsindwa kuko ntaho vyigeze biba aho Imana ibaho irutishwa ikindi kintu caco cose. Ngoma ya Sacega arabaza urupfu ararubaza ati ntiwavuze yuko ari wewe wica abantu canke ukabareka? Ati ego cane. Tisiko wavuze? Ati niko navuze. Tiwagisize imwewe nawe ntiwavuze yuko Imana ariyo irema abantu ishatse ikabareka bakabaho? Ati ego niko navuze. Tisiko wavuze? Ati cane gose. Niho ngoma ya Sacega yavuga nti warupfuwe uratsinzwe uragatsindwa kuko ntaho vyakabaye Imana ntaho vyakabaye wewe wogaba umuntu ngo umwice canke umureke ahubwo Imana niyo nkuru. Urupfu rurababara cane gose kuko rwari rutsinzwe uramubwira ati urantsindishije. Niho urupfu rwashavura cane urabwira ngoma ya Sacega nti urankubise inkoni mu gahanga uribonerako. Niho rwasimbira kwizosi kwa ngoma ya Sacega rumushinga amenyo ariko ngoma ya Sacega agisambagurika arabwira babashinga ntahe nti muratwara iyi ntahe y'umwami muyimusire kandi muraba mubonye yuko ntimuze muce ugwananiye ingoma kuko murabona neza ko nimwaca urubanza rwangondagonde ko bitazoba bimeze neza ahubwo muze muce urubanza rugororotse. Nuko ahejeje kuvuga ayo majambo acaracikana ngoma ya Sacega. Niho babashinga ntahe bamutora baragenda kumuhamba baca bamujana baje kumuhamba baca basubira ibwami bamubwira umwami byose byabaye. Umwami acasinga itegeko avuga nti iyi ntahe ni muyishinge mu kibanza c'ibwami kize citwe sentare. Na n'uyu munsi murazi neza yuko sentare zihari kugira ngo zitunganirize abantu ziba zirimwe abantu batunganiza abantu mu ngorane zigiye zitandukanye kandi bavugisha ukuri nka ngoma ya Sacega. Murumva neza rero ko kera habayeho imigani yigisha imigani ikomeza abasogokuru canke abantu b'abagabo baca imanza ko badakeneye guca ingoma intahe za ngondagonde. Muravyumvise neza rero ko aho havuye ijambo sentare ko ari ahantu hakomeye cyane ari umugabo yemeye kuvugisha ukuri ari umugabo yemeye gucishaho kuri kugira ngo intahe iguma ari intahe. Nuko rero ndabashimiye cyane mwebwe mwakomeje kunkurikirana. Abantu benshi barakunda kuvuga yuko imigani myinshi yatitutse ariko nk'uyu mugani umaze kuwumva urumva ko ari umugani wigisha ukomeza abantu b'abagabo n'uwo ari we wese abyumvise bishobora kumwigisha kuvugisha ukuri guca urubanza adaciye ku ruhande ari nabo bantu dukeneye muri kino gihugu cacu c'u Burundi kugira ngo tube mu gihugu c'amahoro n'amata n'ubuki. Yes nkuko musanze mubizi yari imigani imigani n'ibitito aho tugenda twigira hamwe rero ibintu byinshi bigenda bitwigisha biciye mu migani canke ibitito. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mwakomeje kunkurikirana kuva ku ntango gushika ku mperezo ndazi bakuyemo byinshi. Ndabasaba kugira ngo mugire subscribe kugira ngo muze kumubona ibiganiro byacu byose biciye kuri televiziyo yacu yaga nawe. Ndabasaba kandi ngo mugire share canke partage kugira ngo n'abagenzi bacu banyu aribo banyu babone ibiganiro tugenda tubashikiriza. Ndabakunda cyane rero tuzosubira
hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima